ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Genèse chapitre 28 verset 13. Genèse chapitre 28 verset 13. Tanguriro 28 gura ku murongo wa 13 cadusimbira ku murongo wa 17 tubandanye gushika ku murongo wa 22. Kandi uhoraho yarahagaze hejuru yacu aramubarira ati nduhoraho Imana ya Abrahamu sogokuru, Imana ya Isaka, iki gihugu ryamyemwo nzokiguha n'uruvyaro rwawe. Aratinya verset 17 aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, ataha n'inzu y'Imana sikindi, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare mu gatondo yabira ryabuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi, arisuka ko amavuta ya elayo. Aho hantu acahita Beteli, ariko ubwa mbere ico gisagara citwa Ruzi. Verset 20 Yakobo asezerana isezerano ati Imana niyabana nanje ikanzigamira muri uru rugendo ndimwo, ikampa ivyo kurya n'ivyo kwambara, nkazogaruka kwa data nkira amahoro, uhoraho azoba Imana yanje. Niribuye nshinze kw'inkingi rizoba inzu y'Imana. Ati kandi kuvyo uzohoraho azompa vyose sinzobura kuguhamwo ikigira 10. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Iyi nkuru ndashaka kuvuga uno munsi kuri Betel, risobanura ngo inzu y'Imana, maison de Dieu. Iri jambo canke iri zina, iki gisagara citwa Ruzi nkuko mwavyumvise, ni gisagara gikomeye canke rurangiranwa kuko ari ahantu Imana yashimye ko haba inzu y'Imana canke ikibanza Imana yashimye yuko ahantu haba ikibanza c'amashimwe kugira ngo abantu bahahurire n'Imana. Iki kibanza muri Bibiliya kivugwa incuro 60. Igihe ca mbere iki kibanza kivugwa ko cari igihe ca Abrahamu nawe nyene muri iki gisagara yaragitangiyemwo ishikanwa, arahubaka igicaniro, arakengurukira Imana. Muri chapitre ya 12 igihe yariko arava iwabo aza kwitaba umuhamagaro w'Imana, yarahahuriye n'Imana ahakorera ikintu kidasanzwe co gushima. Ariko iyi nkuru duhejeje kusoma iri muri Itanguriro 28, iyi nkuru ni ya Yakobo. Yakobo wewe ariko arahunga, murabizi ko ariko arahunga, ahunga mwene wabo yaramumereye nabi kuko yari yivye umugisha mwene wabo. Hama rero muri uko guhunga mwene wabo afata urugendo kuko yari yivye umugisha Esau. Navuze abo twari kumwe mu gatondo yuko Yakobo ni umwana yakuze neza, akurira muri affection ya nyina, akura atabikorwa byinshi akora, ari umuntu atigora. Ariko muri context iyi histoire ya chapitre 28 ariko arahunga mwene wabo kuko yamwivye umugisha abifashijwemo na nyina, bimubera akaga yisanta ari oblige guhunga, atari kubera yabishaka ariko ari kubera yateje ikibazo, ahunga mwene wabo. Ariko kandi yinjira mu rugendo rwo kutamenya, yinjira mu rugendo rwo kutamenya yaroye, afise ubwoba, afise uruhagarara, afise inquiétude kubijanye n'ibizomubako n'ibizomushikira mu gihe kiri imbere, kuko atarazi neza iyaroye kuko ryari ryambere avuye muhira. Siko urabizi rero mu buzima ibyo bibaho, aho usanga turi mu bihe bishasha. Ibihe bishasha kenshi biradutera ubwoba, ibihe bishasha kenshi biradushobora kudutera uruhagarara kuko utabuzi ngo mbega ibintu bizogenda gute. Nubwo abantu baba bakubwira ngo ni sawa na mahoro, ariko iyo wimutse, iyo utanguye ubuzima bushasha, iyo uhinduye akazi, iyo uhinduye igisagara, iyo utanguye urugendo rwo kubaka canke ibiki n'ibiki, kintu cyo cyose uburimo, ubuzima bushasha ni bushasha. Bwira umucaye uti ubuzima bushasha. Ariko muri iki gihe ariko aragenda, Imana ikora ikintu gikomeye kuko Yakobo yari kagenda mu kibanza atari ico kibanza Imana idestine ubuzima bwe bwo kubaho. Ndashaka kubabwira yuko uyu muryango wa Abrahamu Imana yashishikaye kubakomunika ikintu bikomeye kuko Imana yagomba yuko baguma mu ntumbero zayo.
ni ukuvuga ko kuva kuri Aburahamu kuri Isaka bose hari ibintu Imana yagiye bakorera bishaka gusa, ariko ibyo bintu Imana ikabikora mu ntumbero ahaniniya yo kuba sûr yuko aba bantu batadevia, kuko Imana yari bafise ko umugambi yo kubagira ihanga rikomeye. Aba bagabo uko ari batatu bari abavyeyi na basekuru b'umuryango uzovuka witwa Israeli. Nico catuma rero kuko Imana bafise ko umugambi, kandi nkuko natwebwe twese Imana dufise ko umugambi, Imana ikoresha inzira zitandukanye kugira ngo idukomunike umugambi wayo, tuwumenye ntituwuyobegwe, kuko ku Mana biri important yuko mu rugendo rwawe uko imyaka igenda ugenda usobanukirwa ici gushaka ko. Yesu ashimwe cyane, kuko rimwe na rimwe umugambi w'Imana ku buzima bwacu uraturuta kandi uraturengeye. Hari igihe Imana yiyemvesisa muri wewe itariki irarondera gusa wowe gusa, ariko iriko iriyemvesisa muri wewe kuko hariho ivyo uzorangura canke hariho ivyo uruvyaro rwawe ruzorangura. Imana ikagushira ko inguvu nyinshi kandi ikakwamiza hafi yawe icimviro cayo, kugira ngo naho wowe ugira ibintu vyo gutuma usanzara canke ukiyekarta, ugarukanwe ku murongo no kubuza icimviro c'Imana. Ikinco catumye Yakobo muri uko guhunga kwiwe afise ubwoba, agiye mu buzima bundi bwiwe, agiye gutangura ubuzima bushasha, agiye guterera imbere ahandi hantu, Imana irajira musanga ahantu aryamye ngo asinziriye. Bibiri ivuga ngo aho hantu yabonye aryamye mu ijoro, akabona ingazi, akabona abamarayika baduga bamanuka. Yakobo aho hantu ahagirira ijoro ryiza, byumvikana ko urugendo rwe rutari rworoshe, harimo kuremegwa, ahagirira ijoro ryiza, vraiment aragendererwa. Imana iramwiyereka imubwira amajambo akomeye. Imana iramubarira mu murongo ugira 17 ndibaza, uravyumva, canke ku murongo wa 13, Imana ngo iramubarira ngo ndi Imana. Haleluya. Ati nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyemwo nzokiguha n'uruvyaro rwawe. Imana ije kumusanga muri ubwo bwoba bw'ubuzima agiye kubamwo, ariko Imana iraje ikoze ikintu gikomeye, imubwira ati ndi Imana ya sokuru, ndi Imana ya so. Yesu ashimwe cyane. Aha hantu uri kurahunga, aha hantu uri kuriyelwanya, aha hantu watinye, aha hantu wumva katakiri wanyu, ugiye kwa Labani, ugiye mu kindi gihugu, ndagomba kukwibutsa ko je ndi Imana ya sokuru Abrahamu, ndi Imana ya Isaka, kandi aha hantu waraye nzoguha wewe n'uruvyaro rwawe. Ndagomba kuvuga ngo iki kibanza uyu mugabo Yakobo ari karahunga ni kibanza Imana ya deplashije Abrahamu, ni kibanza Imana izobaha plus tard, ariko naho Imana izokibaha plus tard ku mageneration ya kure. Imana iragomba kuba sûr yuko les héritiers ariwe Abrahamu, ariwe Isaka, ariwe Yakobo, iki gihugu bakibamwo bakakibona, bakakibamwo mu kwizera ko Imana izogiha uruvyaro rwabo nubwo itari bwakibahe. So rero Imana ntigomba yuko Yakobo yiyemvesisa iyaroye cane, canke Imana ntigomba ko umutima wa Yakobo wiyatasha iyaroye, kuko aho Imana izomuhezagirira naho muri ico kibanza. Bwana sifuwe sana. Ico shaka kuvuga ca mbere uno munsi wandika uvuge gutya: Imana iratwiyerekera mu bibanza. Yesu ashimwe cyane. Ibibanza Imana itwiyerekeramwo bicika ibibanza vya communion yacu n'Imana, aho duhurira n'Imana, aho twumvirijwe ry'Imana, aho twigishirizwa kujana n'Imana, aho tureregwa mu vy'Imana, aho dufashwa mu gukura mu rugendo rw'Imana. Iyo ndiko navuga ngo inzu y'Imana, biragomba kuvuga inzu y'Imana, wowe uri inzu y'Imana, kuko Bibiri ivuga ngo muri ngoro za Mpwemu Yera, mwege muri inzu y'Imana. Bwira umuco ati wowe uri inzu y'Imana, uri ingoro y'Imana. Ariko kandi uno munsi ndiko navuga kuri kategori ya mbere y'ingoro y'Imana, aho tuvuga adresse physique, ikibanza tuba turimo, ikibanza Imana yatwiyerekeyemo, ikibanza twahuriyemo n'Imana, ikibanza twubakiwe n'Imana. Nabivuze kare mu gatondo ndavuga nti hari ibibanza Imana idusangamwo, nkamwege muri hano hantu, bamwe mwakirijwe aha, abandi mwaronkeye abafiansa nka Leslie, abandi muzogirira mariage ngaha nkawe nyene, abandi mwavyariye abana ngaha. Ndibuka abamama baje ngaha anya kuva kera muri Life Center, ndibuka uwo twahuriye mu kazu twari dufise kakabiro hajya kimbaho, akaza kumbwira ati pastor, maze imyaka ntavyara, ndashaka uruvyaro, ndashaka usengere ndonka abana. Nande ndareka ndamubwira nti sindagusengera ariko uzovyara. Ariko ati pastor, nza kuva ngaho ntavya utansengeye ngo mvyara ico canzanye, tuganira ibindi. Ariko ndamubwira nti ikimenyamenya cuko uzovyara nuko ntagusengeye, ndabivuze ko uzovyara. No musi umugore afise amahasa akagira n'abandi bana, sinza hateye aguma yivyarira. Yesu ashime cyane.
aha hantu hariho abagore barenga 10 n'abarenga bangahe bavyariye ngaho nyuma y'imyaka 4-5 kuwa nyuma kuri kaminuza nyuma y'imyaka 14. Yesu ashimwe cyane. Aha anya hari abantu baharonkeye amajambo abatera intege, hari abantu bahakiriye ingwara. Yesu ashimwe cyane. Aha anya hari abantu bakiriye ijambo rivuzwe baca bararonka akazi. Aha anya hari abantu batunganirijwe mu bibazo bari barimo kubera amajambo bahawe. Aha anya hari abantu bahakirijwe arabanyabyaha baje ngaho arababandi. Yesu ashimwe cyane. Aha anya iyo uhibutse wewe nko muri iki gihe ca Yakobo urahibuka ukibuka ico waharonkeye, ukibuka ico waherewe, kuko uretse ko Imana iba muri twebwe ariko hariho n'ibibanza Imana iduhezagiriramwo tukavyita amazina tukavuga ngo hasi Munyakabiga. Aha wahaje bakurangira bakubwira ngo Munyakabiga, ngo ahantu Munyakabiga, ariko wowe birarengeye kuhita Nyakabiga uravuga ngo ahantu hari inzu y'Imana, iki ni kibanza c'Imana, ahantu Imana yarankirije, ahantu Imana yarankoreye. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubona abantu Imana yagiriye neza aha hantu hakaba bakahahezagirirwa, bakahagirira umugisha, bakahakirira ivy'Imana, bakahakirira. Bwana sifiwe sana. Mu nzu y'Imana canke ico novuga Beteli n'ahantu Yakobo mu bwoba bwiwe, mu ruhagarara rwiwe, Imana imusanga muri ubwo ruhagarara no muri iyo panike no muri iyo insécurité no muri iyo incertitude. Imana ikazi ikamubwira ati ndi Imana ya sogokuruza, ndi Imana ya so Isaka. Mu yandi majambo, Yakobo ndaje kukubwira yuko naho uri mu kibazo, wowe nturi wa mbere winjiye mu kibazo. Wibuke ibibazo sokuru Abrahamu yaciyemwo ariko narabanye nawe gushika ku iherezo giwe. Wibuke ibibazo so Isaka yaciyemwo, wibuke n'igihe bamutwara mariba ariko nkamushira hiyaguye, nkamugira neza, nkamugwanirira. Nimba naragwaniriye sokuru Abrahamu nkagwanira naso, Yesu ashimwe cyane, nta kabuza nawe muri uru rugamba winjiye mu iki kibazo urimo. Nawe ndi Imana yawe, ndi Imana y'amasezerano, ndi Imana itabivamwo, si kubera wimutse ugiye mu buzima bushasha, ariko ndi Imana yawe. Ibeteri n'ahantu Imana idusanga ikatuvugisha tukaronka ijambo rya encouragement. Ni kangahe waje ngaha ubabaye, utashaka no kutazira, umenga wabivuyemo? Ni kangahe waje muri kino kibanza ukahamara amasaha makeya, ukaza hagati mu ndwi, ukaza mu masengesho mu gitondo, ukaza kumbure mu masengesho saa 6, ukaza mu minsi y'amasengesho? Hari umuntu wese ngaho ukuntu waje hano hantu, ariko nurabe kangahe Imana yahuye nawe. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? kuko nyene Imana ni Imana yo mu nzu yayo. Ikibanza kirashobora kuba ikintu gikomeye mu buzima bw'abantu. Aha hantu urashobora kuhakunda. Je hari igihe voyage nkamara iminsi ntari ino, ariko nagaruka rimwe ngaha nkaza n'imodoka je nyene nkaza juste kuharaba, nkumva umenga naho nahayambiriye, nkumva umenga naho twabonanye nkataha canke nkava muhira mwijoro nkahaza, kuko numva umenga sinzorindira umunsi w'igikorane kugira nze kuri eglise, canke sinzorindira umunsi wo gufata amahandevu ya mbere kugira nze kuri eglise, ariko nkumva umenga noza aha hantu, kuko burya hari ibibanza umuntu yatasha ko bivaye n'ico yahuriyeko nayone. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu murongo rero Imana iramubwiye ngo aha hantu uryamye waharaye ijoro rimwe uriko uraharengana, ariko kandi aha hantu uryamye narahahuriye na so Abrahamu sogokuruza, twarahavuganiye, ariko nawe ndahakuvugishirije. Aha anya wewe n'uruvyaro rwawe muzohagaruka. Vuga uti vision. Hari igihe uba ufise urugendo ugiyemwo, hari igihe uba uri mu vyawe nk'uko Yakobo ari mu vyiwe, ariko Imana igatena nayone kuza kugusanga mu vyawe ikakubwira ivyayo, kugira ngo ntuze wiyatashe ku kindi kibanza, kugira ngo ntuze wiyatashe ku bindi bintu, ariko ikahamena ubuzima bwawe, ntikubuze, ntiguharirize, ikavuga ati uyu mwana aragiye, ariko Yakobo naho ugiye aha hantu waraye, ndashaka ko hazoba umugabane wawe n'uruvyaro rwawe muzoba muri iki kibanza. Vuga uti kibanza. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yakobo agira gute? Yakobo aravuga ngo ngize ubwoba. Haleluya. Ntekewe n'ubwoba. Aha hantu hari Imana, numvise gutinya, numvise presence. Hari igihe tuba turi mu myanya nk'ivema yo gutazira ukumva ko hariho presence. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko ibintu byose ukuntu biba bimeze ukumva ko Imana irahari. Navuze mbwira abantu bo mu gatondo, ni kenshi ikintu kitwica
nuko rimwe na rimwe inyuma y'imyaka myinshi abantu bamwe bamwe bakijijwe batakaza logu, batakaza plaisir yo kuba mu nzu y'Imana, batakaza la joie d'être dans la maison de Dieu, batakaza uburyohe kandi baza ntihagire ico baba bacumva kuko ataco baje biteguye kumva. Ariko hariho imyaka wabaye ngaho iminsi yose wava ngaho wumva Imana yakuvugishije. Hari n'abantu babwiye abantu ngo pastor wamubwiye ivyanje kuko uyu munsi yavuze ivyanje. Hari iminsi ikintu cyose cakogwa ngaho wumva kivuga wewe. Ni bande bibuka iyo minsi? Barizo mere tuje kubita kivuga wewe. Siko ariko ijya mbisi nuko nyene hariho igishika. Twari tuzi yuko ngaha vy'ukuri ari ahantu h'Imana. Imana irahatuvugishiriza. Ukaza mu mutima wasenza ati Imana uravugana nanje ndagiye. Imana uranganiriza ndiko ndaca mu kibazo. Ukaza ufise iyo nyota. Uje ufise iyo nyota guhera ku murongozi w'indirimbo ukumva vuzi vyawe. Guhera ku biki ntushobora kwibaza je kangahe nza ngaha mfise ijambo ariko nkumva indirimbo zose umurongozi atani inama tugira yo gutegura igikorane nkasanga umurongozi ibintu byose ariko arajamo biri muri sanse no muri teme yanje. Ako nanje nkumva Imana iri kiramvugisha ku ijambo yampaye kuza gutanga ariko nkumva yuko vy'ukuri nigi Imana kuko umurongozi ntitwavuganye ariko kandi dufise umutima umwe. Imana yaduhaye communication imwe. Nkumva biranyubatse ko Imana hari cyo kirabwira ishengero kuko nanje banje mu kuntegura nanje mu kubwirwa rya jambo niteguriye gupartage. Bigatuma rero ubona ko burya Imana ibira bitegura twe turaza rimwe na rimwe tutazi nyene twaje ariko muhemu yera abari muri activité, abari muri action, abari kara contrôla, abafisi biki nibiki. Ejo bundi turi mu masengesho hagati mu ndwi Pasteur Joel yambwiye ndibaza c'était mercredi niho yabimbariye arambwa ngo pasteur ngo ibintu byose weje kuvuga byose mu masengesho yo kumugoroba ari byo navuze saa sita. Nanje ndamubwira nti kandi uno munsi naje mwahejeje se nabumvise bakura vyumva kubera iki kuko Imana sinzi vraiment ariko ndabivuge gutya kugira ngo ntange iyi notion canke ntange ikicimviro ushoboye kugitahura neza. Bwana sifuwe sana. Vuga uti Beteli bisobanura inzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Usomye muri Bibiliya Imana mu guhura na Yakobo, Imana yari ifise intention yuko burya Yakobo abaha ahantu iki kibanza nico yarakwiye kubamo. Ariko Yakobo warabandanije kandi ubona Imana yensista. Ariko Yakobo irahoko ni ko Imana iraho hantu wacahashira ibuye ararishinga arisuka ko amavuta aravuga ngo aha hantu ni inzu y'Imana. Kubera iki? Kuko aribuka yuko hari ico ahavuganiye n'Imana. Ahise inzu y'Imana kuko yahavuganiye n'Imana. Ikintu cambere kizoguha kumenya caractéristique canke caractère y'inzu y'Imana nuko mu nzu y'Imana Imana irahakuvugishiriza. Burya vraiment nimba uza ngaho ukumva Imana ntacirikira kuvugisha ko byose nibiki bishobora kuba ari ibintu bibiri swat uza utiteguye canke waje mu kibanza atari icabo. Birashoboka ko ngaho atari iwawe naho ari inzu y'Imana ariko kandi mu nzu y'Imana Imana irahavugira ukumva ko hari ibintu bikira gukomunika. Nico gituma tudakwiye kumera nka Yakobo. Yakobo ngo yahasize ibuye arisiga amavuta acarabandanya yigira mu vyiwe amera nk'uhasize ariko arigira mu vyiwe. Ariko kandi kenshi ndagomba kukubwira ngo nubwo twaba dufise ibyo dusanzwe turimo dufise iyindi migambi ndagomba kukubwira ngo igihe cyose wibuka ko ahantu Imana yahakuvugishirije canke Imana ihora ikuvugishiriza ahantu mu gikorwa nk'uko tuba turi gutya ugomba kuvuga uti je ahantu Imana kwihamvugishiriza haleluya ngomba kuhaba kenshi ndagomba kuhaba ndagomba kutanegrija presence yanje canke kubaho hantu kuko ministère zihari canke ingabire Imana ya deploye hajya ahantu Imana irazimvugishamo. Ntimuze mupfe n'abantu basengera ahandi hantu canke ntuzupfe burya umuntu wese ahaja nta muntu numwe aba yaraguhamagaye hari impamvu zituma muri hano hantu ariko uzubirabe uzomenya ko eglise ari yawe. Iyo usanze aho hantu iyo uhagenda wumva Imana ifise icivugana nawe we kijaye nawe ukavuga ati ahantu hari ivyanje. Restaurant zose ziteka isombe ntimuzijamo siko restaurant zose ziteka ariko mwese murafise touche murafise ukuboko mukunda kuko muvango Imana iramaze kungaburira biciye kwa mama Solo kubera ingene ateka umuceri awuteka neza. Naho baca bavuga ngo aba yawuroze canke yawugize gute ariko hajya mutwagwa na gu y'umuceri ingene yawutetse kuko hari nabandi bawuteka bakawuroga ariko mutaja kuwuki. I suppose Yesu ashimwe cyane. Siko so nukuvuga ngo umuntu wese arafise
hariho abantu Imana ikoresha mu kukuvugisha. Yesu ashimwe cyane. Hariho abantu bavuga ukumva Imana kurusha, atari uko abandi batavuga, ariko nuko somehow hari ikintu gikonekita kigatuma ahantu uravyumva uhumvira Imana kurusha uko woyumva ahandi. Eske Imana byari biyisaba yuko irinda gusanga Yakobo Beteli, ko Yakobo yagize urugendo rw'iminsi myinshi, kuko Imana yamusanze Beteli itamusanze ahandi hantu, kandi Imana iri omnipresent. None Imana yarananiwe kumuvugishiriza ahandi? No, Imana yamuvugishije Beteli kuko ijya place irafise ikintu specifique, irafise impamvu igaragara. Why? Imana irikira projeta guha Israeli igihugu c'isezerano, igomba kubaha Kanani. Ariko nubwo Imana igomba kubaha amaparcelle, ikabaha aho barima, ikabaha ama business, ikabaha igihugu kikamera neza, bose bakagira aho baba. Nubwo Imana irikira projeta yuko bazoja mu kwa Farao bakababaja, ariko Imana ikabarekura inyuma y'imyaka 400 ikabatwara mu gihugu c'Ikanani. Hariho ibintu Imana itanegrija. Iyo Imana igomba kuduhezagira canke yumvira kuduhezagira, hariho ibintu umugisha w'Imana wamujana navyo. Umugisha w'Imana ari materiel, nta na rimwe usiga inyuma ibijaye na spirituel. Nta na rimwe umugisha w'Imana ufatika w'ibifatika Imana izopfa ikengereye. Haleluya. Igicaniro, vuga uti igicaniro. Israeli Imana yarigiye kubaha Kanani, ariko Kanani hari igisagara citwa Beteli. Uvuze Beteli, nababwiye ngo Beteli ivugwa muri Bible plus de 60 fois. Ariko igihe cyose uvuze Beteli, cari igisagara gisanzwe, ariko ni igisagara Imana yahavuye ihitamo ko gicika igisagara c'inzu yayo, aho inzu y'Imana iri. C'est qui fait ko abantu bose musoma Bibiliya, iyo umuntu avuze Beteli muca mwumva inzu y'Imana. Kubera iki? Kuko Imana idashaka ihanga riri prospere ariko ritagira vie spirituelle. Ndagomba nawe ubimenye kandi ubitahure, Imana ntigomba kuguteza imbere ariko udafise culte personnel hamwe nayo. Imana nishaka guhezagira Burundi ariko ngo tuze twibagire culte. Kuko umugisha w'Imana ukomezwa n'ubucuti bwacu n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ni ikintu kiri important rero. Uyu mugabo Yakobo yifitiye utu business twiwe, ariko Imana nawe nifise business yayo. Vuga uti business y'Imana. Bwira uti business y'Imana irutiye wawe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Murazi ikintu nkundira Imana, burya Imana communication yayo iri progressive. Imana mu kuvugisha Yakobo yaramwiyeretse, imukorako yumva presence y'Imana, ariko Imana iramureka aragenda. Warubizi hari abantu ubona rimwe na rimwe ukumva Imana yabaguhaye ko message canka akabari mu nzu y'Imana nkuko muri eglise, ukanamuhanura canka ukamubwira icimviro, ako ukabona ntafatika. Vuga uti ntafatika. Imana yaranyigishije kutiyenketa n'abantu badafatika, kuko burya Imana ikomunika rimwe na rimwe muri timing kanaka. Hari igihe umuntu mubwira ikintu ntacumva uyu munsi, ariko Imana ikagaruka na ya message nyine inyuma y'amezi canke inyuma y'imyaka igasubira kuvuga ca kindi nyene. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Twebwe iyo dufise aka message tuba twumva umenga twokabatamika mukemere mukakira uyu munsi, ariko uyu munsi sinshobora kwirengagiza ko hari abantu bavyumva ntihagire ico bibabarira. Ariko ikaba ari communication ya mbere Imana ikuzaniye, ikabirindire yuko ivyo ugiye gucamwo bizogukonvenka message yakubwiye ubwa mbere. Nukuvuga ngo bamwe muri mwebwe hariho message utakira, ariko kuko ivyo utaracamwo canke ivyo ugiye gucamwo ari byo bizogukonvenka ya message. Muko muranyumva? Muko muranyumva? Ariko uravyumva yuko le fait yuko turi ahantu hamwe umuntu aragaruka akagusubiriramwe akagira gute. Yesu ashimwe cyane. Imana ikavuga ikintu gisa nka ca kindi, ariko bimaze kwikubwira ko ubwa mbere utagihaye importance. Inshuro zibiri Imana yarabwiye Yakobo kugaruka Beteli. Yakobo yahavuye agenda ashika kwa Labani, ararongora umugore wa mbere, ararongora umugore wa kabiri, arahavyarira abana, araprospera. Bibiri ivuga ko yatahaye umugisha Labani, nawe ne yarahezagiwe araprospera, yarahagiriye umugisha materiel. Ariko Yakobo naho yagiriye umugisha materiel, ntiyigeze na rimwe yiyumvamwo nkuko yiyumvise Beteli. Yari afise ibintu, ariko yari afise uruhagarara kandi yari exploité, yari manipulé na beau-père wiwe, kandi ntiyari afashwe neza cyane. Mu gihe ciwe cyo kudafatwa neza, mu gihe ciwe cyo kuraba akibuka Imana ya sekuruza, ya sokuru Abraham, akibuka Imana ya se, mu gihe ciwe kitari ciza akazaribuka Imana bahuriye Beteli.
usomye muri Genèse chapitre 31 mu ndoto Imana iraje iravugisha Yakobo mu ndoto. Genèse 31 verset 13 iramubarira ngo ni jewe Imana yakubonekeye i Beteli. Umva Imana iriko irivuga, ni jewe Imana yakubonekeye i Beteli hamwe wasiga amavuta ku nkingi yibuye ukahansezeranira isezerano. Nuko none va hasi uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemwo. Bwana sifiwe sana. Imana iragarutse mu ndoto imusanze asinziriye nkuko n'ubwa mbere Beteli yamugendereye mu ndoto. Imana iragarutse asinziriye iramubwira ati Yakobo ndi ya Mana. Imana igarukana souvenir y'ibihe vyiza yagize muri louange na adoration. Imana imugarukanira souvenir nziza y'ibihe yagize ariko arakira ijambo ngo twahora dusenga ngo ico gihe twarasenga. Muzokumva abantu bavuga gutyo ngo tulikuwa waombaji, tulikuwa tunaomba sana. Hiyo wakati ilikuwa ni wakati ya maombi, hiyo wakati ilikuwa ni wakati wa kuokoka. None hii sio wakati wa kuokoka. Hari abantu muzokumva bakonjiga opasa ama experience meza bagize spirituel. Yesu ashimwe cyane. N'Imana ije ikoresha langage ya passé iramubwira Yakobo ndi ya Mana mwahurira i Beteli. Igituma Imana ifokariza kuri iyo rencontre nuko izi ko ibihe yagize i Beteli byari ibihe byiza ku buryo ataravyibagira. Ariko kandi Imana igarutse apana kumwibutsa ibihe byiza nk'ivyaheze, kuko hari igihe tuvuga ngo tukira abana twarakina amabiye, ngo tukira abana twaramanura amapera, ngo cari igihe kiryoshe dutera amabuye y'imyembe tukayikoza umunyu, cari igihe kiryoshe tukigenda muri Ntahangwa tukayoga. Je ntayo noza ariko mwe mwarayoze, niko nabavugira ibintu. Yesu asheme ca. Hari igihe wibuka ibintu vya kera ariko akaba atabushobozi uvise kuko bisubirako kuko muto wa mucoga muri Ntahangwa kuko mwarabaye ba VI. Yesu ashimwe ca. Ariko Imana itwibutsa ibihe vyiza ntibishaka kuvuga yuko ari ibihe vyiza byarenganye bitogarukwako. Ariko Imana itwibutsa ibihe vyiza igomba kutubwira yuko iracara afise capacité yo guprovidinga vya bihe vyiza twagira i Beteli. Yacashobora kubirepeta. Ariko ikiri kirasaba Yakobo ni kimwe gusa, garuka hahandi wavuye hamwe wangirira isezerano. Uravyibuka Yakobo ko igihe wafata rijya buye ukarisiga amavuta warambwiye ngo Mana ukazonziga miliyoni ngiye. Akagapeti Yakobo yarafise ibibazo byinshi birantangaza. Ushobora ko yarafise inquiétude. Yavuze ngo Mana ngo ahantu ngo nkanteye ubwoba, ngo ahantu ngo ni irembo ry'ijuru. Ngo carabwira Imana ati Mana wambwiye ko ahantu ari ahanje n'uruvyaro rwanje, ndakwemere ko nzohagaruka a condition ni wanziga miliyoni ngiye nkaba y'amahoro, nkagenda nkagaruka amahoro, nkazoshobora gufungura 3 ku munsi, nkazoshobora kuronka n'impuzu nzokwambara hajya ahantu ngiye hatari mama, nanje nzogaruka. Vuga uti kondisi. Kandi nagaruka nzohakubakira. Ninagaruka nzogira gute? Sinzohashira urubuye. Nzokubakira inzu yawe aha hantu ariko ni wanzigame. Yakobo nta confiance yari afise yuko iyaroye hari umutekano wiwe. Nubwo Imana ije ikamuremesha ngo nzobana nawe nkuko nabanye na Abrahamu nkuko ndi Imana ya nani, ariko Yakobo ntivyari bimuhagije ko yari afise ubwoba bwinshi bw'ahantu aroye. Sinzi ko hari igihe mwigeze kuza mu nzu y'Imana, Imana ikabaha ijambo ukavuga ngo iryo jambo ni ryiza pour être vrai, ariko uyu munsi turiko turaganira rya jambo utemera Imana yararikoze kandi yarakuzigamye kandi yarakugiriye neza kandi byarakoretse kandi byarabaye. Yesu ashimwe ca. Hari n'igihe bitugora kwizera ibihe vyiza Imana iriko iratubarira kuko duhamuwe canke dutewe ubwoba n'ivyo turiko turagendamo. Ariko iciza cyo kuba mu nzu y'Imana nuko mu nzu y'Imana mu gishengo cyo kwifata nabi no kwiyahura urahaza ukaharonkera ijambo kandi iryo jambo rikakubaka ukarihagararako ukabona ririko ririrealiza. Nico gituma ugaruka ukaza gushinga intahe ati vy'ukuri vya bindi Imana yarabikoze. Ndaje kubwira umunsi muri kiro gitondo sinzi inzira uri kurafata, sinzi aho uri kuragenda hariho, sinzi ivyo uri kuracamwe ivyo ari vyo. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndaje kukwibutsa yuko Imana ari Imana ya Abrahamu. Mu kugira ngo abwire Yakobo ngo ndi Imana ya Abrahamu na Isaka, Imana yashaka kubwira ati ndi Imana ikorera muri principe ya isezerano, ndi Imana ya alliance. Ivyo nzogukorera Yakobo ntibidepanda gusa kuri wewe, ariko ivyo nzogukorera iyo uroye. Yesu ashimwe cyane. Narabikoreye sogokuru, narabikoreye so, nawe nzobigukorera kuko uri mu isezerano.
protection yawe no kuzigama kwawe bihagaze kuco namaze kuvugana already na Abrahamu. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kubwo kwizera natwe turabuzukuru ba Abrahamu. Hari ibintu Imana izodukorera kandi hori dukorera kuko ico yamaze kuvugana na Abrahamu ikaza ikabishitsa akoza Abrahamu akaza akabishitsa ku buzima bwacu. Bwana sifiwe sana. Rero Imana iramuje kiramubwira ati Yakobo subirayo kuko waransezeraniye. Verset nabasomeye hajya hano. Haleluya. Kuri 31 12 31 13. Siko ndi Imana y'Ibeteri hahandi wasiga ugashira ikimenyetso. Haleluya. Wibuke ko wansezeraniye. Wibuke ko wansezeraniye kuzogaruka. None se nakuzigamye ufise abagore, ufise abana, ufise ubutunzi, ufise ubusho. Ariko naho uri stable aha hantu uri, jewe sindi Imana ikangwa na stability kuko ndi Imana igustabilize. Ariko kandi nubwo ufise stability aho hantu uri, jewe ndagushaka hehe Ibeteri aho wasize, aho wansezeraniye kuzogaruka. Ndashaka kubwira umuntu no munsi hari ibintu usanga tuba twarasengeye kuvuga ngo Mana niwa nkorere kinanje zonkora iki, niwa nkorere kinanje zonkora iki. Kandi rero ugasanga rimwe na rimwe Imana uyihaye isezerano kuko rimwe na rimwe utibaza ko bizoba. Ariko Imana n'umugangi ukazubonye ibyo wayisabye irabikoze, bwira umushanye tukazoya yarabikoze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ukazubonye irabikoze, yamara kubikora wavyuka gucya mu gatondo Imana ikagaruka ikakwibutsa ngo uribuka ibyo wanyemereye. Ndagusanze uri prosper, ndagusanze ufise ibintu byinshi. Mbega uri ready gukora ibyo wanyemereye? Umerewe nabi, apene wari ufise confiance kuzoronka ibyo ufungura, apene ni wari uzi no kuzoronka impuzu, ariko naguhaye ibirenze ibifungurwa, ndaguha ibirenze impuzu, nakugize umutunzi akomeye. Ako nawe uri umutunzi ukomeye, ndagushaka Ibeteri. Haleluya. Yesu ashimwe. Ati rero Imana iramubwira ngo urabyumva, subira mu gihugu wavukiyemo, subira hajya kuko niho hantu ndagushaka. Imana igize gute? Imuganirije muri aya majambo. Mvuga ikindi kigira kabiri aho nyene muri iyi chapitre ikurikira. La deuxième fois Imana yaraje kuvugisha Yakobo ari Beteri. Chapitre 35 verset 1 havuga ngo 35 verset 1 havuga ngo Imana ibarira Yakobo ati va hasi uduge Ibeteri ugerereyo unyubakira igicaniro jewe Imana nakubonekeye igihe wahunga Esau mwene nyoko. Yesu ashimwe cyane. Ubugira kabiri Imana iramubwira ati garuka. Mu Gifaransa bakoresha terme nziza iyi verset 31-15. Mu Gifaransa Imana imubwira ngo garuka hahandi nakwiyerekera. Garuka muri ca kibanza twahuriyemo. Garuka muri ya lieu je na wewe twagirira rencontre. Ndashaka kugaruka. Kandi impamvu nshaka kugaruka, nshaka kugaruka kugira ngo ugumeyo. Verset 13 havuga ngo ugerereyo mu Kirundi, mu Gifaransa bavuga ngo uhagire demeure. Mwibuke ko bwa mbere Yakobo Ibeteri yahagiriye umugisha ariko ntiyahagiriye inzu yiwe. Mwibuke ko yahagiriye umugisha arahashira ibimenyetso bya souvenir by'Imana yakoze ariko acaravuduka aragenda. Etape yacu ya mbere yo guhura n'Imana, iyo twahuye n'Imana, etape yacu ya mbere, haleluya, hari igihe tubona Imana tukagira iyo impact, tukagira uko guhura n'Imana, tukavuduka tukigira. Ariko kandi burya objectif y'Imana yidukoze ko si kugira ngo ducike abagabo n'abagore badafatika. Objectif y'Imana nuko nimaze kudukorako. Yesu ashimwe cyane. Irashaka yuko cette fois si présence yayo tuyigira demeure, tuyigira ikibanza cyo kubamwo. Haleluya. Sinshaka kuza Ibeteri gusa, ndagomba uzuhanyubakire inzu yanje, hama na wowe uhagire aho kuba, uhagume, ntuhaze temporairement, ntuhaze ugira gute. Reka ndabaha akarorero. Umunsi wa mbere ubiravye iyo niyo rythme normal yo mu buzima bw'agakiza. Umunsi wa mbere waje muri eglise uje gusengera umuniese wawe baramusengera. Umunsi wa mbere waje ngaha muri eglise wari uherekeje muri mariage. Umunsi wa mbere aza muri eglise bari baje gupresenta ta sœur, uraza ni gutyo watanguye kuza ariko ntiwongeye usubira kugaruka. Ariko kuko Imana yagukoze ko hari abantu benshi ngaha muri eglise baje ku minsi y'ama mariage. Ndibuka abantu batari bake bacitse abamambre ba Life Center ariko batanguye kuza ngaha ku munsi wa mariage.
akakubwira ngo je naje kubera ari umuntu wo mu muryango ariko narakunze ijambo ubu nduwo ngaha nta programme n'imwe nkisiba, programme zose arazirimo. Wana bugiye umuntu ariko araprogressa, iyo ariko aratera imbere burya umuntu mu gutera imbere ntatera imbere atakaza presence, ariko umuntu atera imbere agwiza presence. Iyo uri kurakura mu gakiza, kimwe mu bintu bizobikwereka ni attachment ugira ku kibanza wubakigwamo, ni attachment ugira kuri presence y'Imana. Iyo hari amasengesho, iyo hari ijambo, nico gituma uzobona abantu muri eglise ngaha hari abantu bamara amezi tukavuga amaklase umuntu akumva ko bitamuraba, ariko hahera iminsi akavuga ati ariko reka ntangura amaklase, ariko ugasanga ahitiyemo nubwo atevye nuko aratanguye guprenagu. Hariho abantu mwatanguye ngaha muza vendredi muri louange, hariho abantu muri louange mubonye umuvuga butumwa ahagaze mwaca mutaha. Nukuvuga ngo harabayeho etape za mbere zo kunywa no kujya kuvy'Imana, ariko ubu unya kuva lendi gushika vendredi uri ku karago ka midi do midi ya 14h. Bora sifuwe sana. Kandi mwege muza mu masengesho ya midi kugera 14h suko mufise ingorane kurusha abandi. Ariko nuko inyota yanyu y'ivy'Imana yagwiriye, nukuvuga ngo uraza midi pose zawe warahevye indya ufu muhitana koka cyangwa ugahitana agasitro n'agasanduice kwibarabara, ariko uza wiruka ngaha gusenga ugataha vendredi soir ugacuza muri louange na adoration, dimanche matin ukaburi ngaha muri culte pani imwe zibiri. Hari abantu babaye muri culte zibiri. Niki gituma uguma wumva ikintu cyose kibera ngaho ugomba kukibamo? Bamwe baraye mu makesha bagize gute? Nuko quelque part mu buzima bwawe inyota yariyongereye, ntugikonsoma beteri nk'umuntu agikizwa aza ku minsi ya Mungu. Nubu hari abantu muri mege tucihanganiye musenga dimanche gusa, indwi yose y'amasengesho twarabatumiye ntimwaje, kandi vy'ukuri sishaka kubatera imihari naho mfise umuhari. Ariko kandi umviriza rakubwira ikintu kimwe, ndabizi yuko utarahonja ngo wumve ko Imana iryoshe ntuzoza naho twosara. Rero tugomba kwiyakira. Yesu ashimwe cyane. Kwere ntacu nta na serire de prière urimo ikikwereka wowe karite ubwoko bw'abantu bameze nkawe. Nta na serire de prière urimo, nta serire, nturabatirizwa, nta classe, usenga dimanche gusa. Abameze gutyo muduza amaboko. Abo bari abantu ntabaragera mu rugezo. Hariho abo bishikira kuko badafise umwanya. Bo si bo je navuze, ariko navuze abafise umwanya. Bwiye mucane ati ubufise umwanya. So ubugira kabiri rero Imana iramubwira ati umviriza, garuka, apana kunyubakira ikibuye. Hajya ahantu ushaka ko haba igicaniro, kandi sishaka yuko harari ijoro haleluya ngo wirukange, ariko ndashaka yuko uva kwa sobukwe Labani uhagaruka uhubake inzu yanje, uhubake igicaniro canje, ucuba hajya n'umuryango wawe wose. Garukana abo bagore warongoye hiyo n'abana mwavyariye bazane hajya ahantu muhanyubakira igicaniro. Ndi Imana iri kirarondera relation iri permanente, ndi Imana iri kirarondera imigenderanire ihoraho, ndi Imana iri kirarondera imigenderanire igumaho. Kandi igituma wowe ndagushaka pana wowe gusa, ndagushaka n'abagore bawe, ndagushaka n'umuryango wawe, kuko ndi Imana ifise pensée générationnelle. Ndi Imana yagukoze kwi Beteli, ariko nimba naragukoze kwi Beteli ndashaka ko hajya ahantu nyene uhagaruka nkakora ko abagore bawe, nkakora ko n'abana bawe, kuko ndi Imana yakoze kuri sokuru Abrahamu. Ndi Imana iri muri continuité, ndi Imana itaraba generation imwe, ndi Imana igomba kugirira neza Burundi. Ariko sindi ko ndaraba mwebwe gusa, ariko ndagomba kubenkirika valeurs ziri spirituelles kugira ngo kino gihugu, haleluya, naho bamwe muzosaza hari ibyo mutarabona, ariko abo muzovyara nabo muzovyara bazokipinga umucanwa ku gicaniro. Nico gituma iyo ndiko ndagukora mba ndiko ndategura abana bawe, mba ndiko ndimvira abuzukuru bawe, naho ivyo utari kurabibona, ariko ndi Imana y'ibihe byose. Iyo ndiko ndaraba umuntu ndamubonamwo abantu.
rero sishobora kukureka ngo neglige continuellement ibeteri uhaneglige haguma ari ikibanza c'amasouvenir uguma ubwira abantu ngo Imana ngo twaregeze guhura oya ndagomba nabone baze twihurire nabone bamenye kuko ndi Imana ya relation personnelle sindi Imana ikorera ku bavyeyi ngo yibagira abana sindi Imana iri composé au passé ariko ndi Imana kuri génération chaque génération ndafise gahunda ndafise projet ndashaka kunzanira umugore n'abana banzanire bose kuko ndagomba kubakorako. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Nshaka kuvuga ngo Imana yacu ni Imana y'imigenderanire. Kandi iyo mvuze imigenderanire ni ikintu kibandanya kandi ni ikintu cidevelopa ni ikintu gikura. Imigenderanire ntiguma hahandi ariko imigenderanire yaguse imigenderanire iravansa. Haleluya. Imana iramubwira ati ndagomba uhagire demeure. Uno munsi je ndashaka gushimira Imana kuko iyi message yaranteye kumedita kuri ibi bintu ako je ndashaka gushimira Imana kuko vy'ukuri je ndakunda mu nzu y'Imana. Ndakunda mu nzu y'Imana kandi azi no kubona abantu bakunda mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Ndakwipfurije ni waje kurongora uzorongora umugore akunda mu nzu y'Imana vraiment. Uzuhurongogwe n'umugabo akunda mu nzu y'Imana pana wawundi agufenta akahaca kubera ariko arakudraga kandi nimburi no ngaha waje kudraga unyihangane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko inawo wogirirwa ubuntu sinturi exclu hari abazanwa na kamwe bagafatwa na kandi urubanza rumwe rumarazibiri. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Je mu nzu y'Imana numva naharonkeye ibintu byose mfise naharonkeye umugore naharonkeye abana naharonkeye agakiza naharonkeye kumenya umuhamagaro wanje naharonkeye gukira ku rugo rwanje naharonkeye abagenzi naharonkeye kukura nta kintu na kimwe nahomvye du fait que ndi umuntu wo mu nzu y'Imana kandi nkunda urushengero nkunda kuhaba nkunda kuhicara ahantu haba hari special ahantu bugiye y'ahantu hari setup y'ahantu hari installé de la manière que abantu bahaza baharonkera Imana bujya mu nzu y'Imana hararyosha. Murakarerera abana banyu mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Murakarererwa namwe bw'ubwanyu mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ni si Imana y'umutraditionaliste. Imana nishaka ko tugira amamonuma ngo hajya ahantu arahezagiriwe. No, nimba mbega warahabonye Imana kubera ko utagwiza kubona Imana kwaho hanze ibigutwara Imana n'ibikugwanya ari byinshi bigukutiki kuza kuronka encouragement no kuza kuronka icimviro c'Imana mu gihe izuba ryakubanye byinshi gihe business yawe imeze nabi gihe ibintu byaguhindukanye n'uruhe ruri icimviro c'Imana. Nico gituma Imana yabona Yakobo afise prosperité ariko n'était pas heureux. Kukirete exploité yarafise abagore yarafise amazu yarafise ubutunzi ariko n'était pas heureux après ko afise ibintu. Imana iramubwira ati ubu nibaza ko wonyumva ko ufise ibintu ukaba utari heureux niwogaruka ukava aho hantu. J'insiste taha usubire hahandi twahuriye. Ibyo ufise byose ubifise uri kwa Labani birabisha ariko ibyo byose ufise ubifise uri Beteli hari hakarusho. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ukubaho kw'Imana canke inzu y'Imana si menace ku byo washitseko ahubwo kandi haleluya ni base ya joie. Yesu ashimwe cyane. Hirya y'ivy'Imana yaguhaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya kuko ivyo biraza bikagenda ariko kandi ivy'Imana itanga haleluya iraguha karuko ugasinzira neza kandi waryamye wiseguye ikibuye ariko ukahasinzira ukavuga ngo aha hantu ni irembo ry'ijuru. Ni hari comfortable mu buryo buri charnel ariko spirituel harafise confort. Haleluya. Haruta amaboko ya mama yanzigamye naho mama namusize muhira ariko nkaba ndahantu ndi jenyene ariko iyi presence ifise ikintu yakoze mu buzima bwanje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Jewe no munsi mfise umunezero kuba umwana wo mu nzu y'Imana. Sinifata nk'umukozi w'Imana gusa ko ndi umuntu wo mu nzu y'Imana. Narabaye mu nzu y'Imana imyaka yanje hariho n'ibintu natakaje hariho n'ubuzima numva abantu babayemo hanze sindabwumve ariko nkasanga by'ukuri ntimuzomenye inyungu na influence nziza mu nzu y'Imana habagize ko gushika umunsi mwumvise amakuru y'abandi canke gushika umunsi muhatakaje mukahava ariko ni wanahava naho wawe warimutse uzokwimuka urondera inzu y'Imana kuko uri umwana watahuye importance yo gukorana n'abandi no kuba mu nzu y'Imana les bénéfices zaho babiri canke batatu bakoranye ntushobora kuzabandona.
mbwira abantu muri kuri live vraiment nukuri live ni si ikintu kiri spirituel kirashobora kugufasha umwanya muto ariko urakeneye inzu y'Imana urakeneye aho uhura n'abantu bakakuvuga nawe ukabavuga Yesu ashimwe cyane haleluya ngo baramvutse ego nawe warabavutse Yesu ashimwe cyane urakeneye aho murana n'abantu mukagongana kuko Bibiri ivuga ngo icuma gicaza ikindi icuma gikarisha ikindi cuma ntibakarisha icuma bakoresheje urubaho bakarisha icuma bakoresheje icuma ukuzwa n'abantu ugakuzwa no guhura n'abantu iyo mugonganye mukagongana muzosabana ikigongo kuko Imana ibategeka gusaba ikigongo ni wasaba ikigongo uzo uri kuriga guca bugufi haleluya n'ibindi hariho maji hariho melange hariho shima Imana yopera iyo turi mu bandi Yesu ashimwe cyane ariko dufise aho duhurira kuko ishengero ntiriri virtuel Ibyo ni byo kudufasha akanya gato ariko kandi ntibishobora kuhamplasa ishengero ntaho byanditse muri Bible Paulo yarandika makete akavuga ngo ndakumbuye nditeze kuzogira igihe cyo kuzoza kubaraba nshaka avuga ati ntibyanyoroheye kuza kubaraba ko ndabarunga ikikete ariko bikagaragaza yuko umubano wa bene data c'est important wirinde ikintu na kimwe kikuvana mu nzu y'Imana urondera uburyo ukiregla ariko kandi wirinde ikintu na kimwe kikuvana mu nzu y'Imana ni wanava no muri iyi kuko baguharuye amano genda handi hashasha batakuzi ariko kandi tugomba kuba abantu bo mu nzu y'Imana kuko Imana igategura abakozi bayo yatanze ingabire mu ishengero kugira ngo zubake umubiri wa Kristo urakeneye kubakwa n'igikorwa kiriko kirava mu bandi bantu Yesu ashimwe Ngende kuri point ya kabiri ariyo nza kurangiriza ko uretse ko muri Beteli point ya mbere navuze ngo muri Beteli Imana irahatwubakira mu nzu y'Imana Imana irahatwubakira ikaduha encourage mu gihe cacu ca incertitude kigoye iyo ni point ya mbere point ya kabiri iravuga ngo muri Beteli Imana iragira gute Imana irahadukosorera Imana iradukosora hariho igihe mu rushengero haba hanavugwa ibintu ukumva birakubabaje ariko kukaba rukuri Ibeteli uravyumva Imana mu gitabo ca Yoshua Beteli Imana yarayigiriye restauration yari yarabomo yari occupé n'abandi bantu ariko Israeli bamaze guposeda Kana Imana yabahaye Beteli kuko hari ahantu agomba kubiga icaniro kugira ngo iyi peuple yinjiye muri prosperité isange hariho ahantu hari ijwi ry'Imana Yesu ashimwe cyane wo ubaye honnête ukaba sincere wo kwibuka ijambo ryagukosoye igihe wazangaha wo kwibuka ijambo ryagufashije kwevoriwa no kwaspira kuri changement ariko nuko wagigishijwe vuga uti Beteli rero Beteli tugira gute turahahindukira hariho icizere cyo guhinduka hariho icizere ca correction ako ndagomba kuvuga Ibeteli haragiye harakomera ibi gisagara gikomeye igitabo ca Amos mu gice ca 3 ku murongo wa 13 Amos chapitre 3 verset 13 Imana yamye ikora ibintu byose bishoboka kugira ngo yubake Beteli. Beteli haramaze kuba igicaniro. Beteli hari inzu y'Imana, hari hamaze kumenyekana, hari hazwi. Ariko pour la première fois, Imana ifise projet yo kudetruiza Beteli, igira ibomore Beteli. Ndashaka kusoma imirongo ibiri muri iki gice 13 na 14, chapitre 3, Amos 13, 14. Haravuga ngo chapitre 3, 13 et 14. Nimwumve mudeklare niko bavuga mu Gifaransa, nimwumve mwagirize inzu ya Yakobo niko umwami uhoraho agize niwe Mana nyene ingabo kuko umunsi nzohana ko abisirayeli ibigabitanyo byabo nzohana n'ibicumuro vy'Ibeteli kandi amahembe y'igicaniro azocibwa atsindwe hasi mu Gifaransa aravuga muri verset 14 le jour où je punirai Israël pour cette transgression je frapperai tous les autels d'Obétel ibicaniro les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre Beteli haratevye harakomera vyukuri hakaba ahantu Imana ivugira muribuka mu gihe by'aba Dawidi ahantu henshi mu baprofete Beteli iravugwa ako navuze uno munsi ngo Beteli ni n'ahantu Imana idukosorera bona sifuye sana Beteli n'ahantu Imana idukosorera muri iyi sens que aha Imana irashavuye ni mu gihe c'umuprofete umwe mu baprofeti bita abaprofete bato yitwa Amos iki gihe ca Amos ndakivuge ugitahure mu gihe ca Amos Imana yarahezagiye Israel cari igihugu kiri prospere cari igihugu gitunze
kandi nk'uko musanzwe mubizi kenshi iyo ibihugu biriko biratunga ariko ubutunzi bukaza budafisemo umutima w'Imana, uzoza gusanga burya iterambere n'iterambere ryawe rirashobora kugaragaza ko mu iterambere ryawe harimo umutima w'Imana cyangwa hatarimo umutima w'Imana. Ariko iyo abantu bariko baratera imbere mu mafaranga no mu bintu ariko ata mutima w'Imana uhari, ikintu kiba niki nuko uza gusanga inyungu z'umuntu muto cyangwa umuntu ari faible zitari garanti, ntiyumvigwa ko. Iyi nico kimenyetso cha ekonomi iyo ariyo yose mondial ariko kandi idakonsidera cyangwa idafise umutima w'Imana, kuko umutima w'Imana usunikira abari privilegié cyangwa abari fort. Umutima w'Imana wama ubasunikira kwitwararika abari faible, kuko abantu bataba banganye umugisha materiel. Ugatusanga rimwe na rimwe iyo ibihugu bifise urutonde rwiza, hama hariho ivyo mwe muriha mu mataxe, ivyo muriha mu biki bigaruka bigaserva ba undi mutoya, agashobora kwivuza, agashobora kwiga, agashobora kubakirwa ama infrastructure, kubakirwa amabarabara, amatara n'ibindi, atari uko afise amahera wenyene yo kubifinansa, ariko kuko ari supporté n'ubutunzi bwa bamwe bukaza kugira gute. Iyo oya ndayita economy, haleluya, economy ya kingdom, economy y'ubwami bw'Imana. Usanga iragerageza yuko abantu bose baronka partage kuri ya gato, ariyo benediction nationale. Rero Israel cari igihugu kiri beni, gifise umugisha, kiri prospère, kiguwe neza, ariko hacatangura kubaho ibibazo by'amayinegalite muri iyi ekonomi. Icabaye ni giki? Icabaye abantu batunze cyane batanguye kurenganya abantu badatunze, bakenye bakabe exploiter. Ugasanga umuntu w'umwisirayeli afise aba esclave abafata nabi, kandi yari gushobora kubafata neza kuko we wari prospère. Haca hatangura kuba ikintu Imana idakunda. Mbega kuki wowe ndaguhaye umugisha, ariko kuki wowe ukuduga mu mugisha abari munsi ya responsabilité yawe nk'abakozi batoya bafashwe nabi? Mwana navyumva namwebwe murabivuga ngaho mu gisagara ngo mbega umukozi ahembwa ngaha. Wogasanga umukozi wawe agutekera, uravyumva, tuvuge sinzi aho uba, ariko wowe uri kurabaza abandi ngo mbega ngo babahemba gute. Ariko ngenda kubwira yuko burya mu bisanzwe ufise mentalite y'Imana, ntukwiye kubaza abakozi bawe abandi ayo babahemba, kiretse gusa ushaka kubarusha. Mwanyumvise? Ningene mutwenze nk'abantu batahezagiye. Yesu ashimwe cyane. Twege ntidushobora kubaho dufata abantu nabi igihe Imana yaduhezagiye. Nuko muranyumvaga abantu b'Imana, mwe ntimushobora kugira ibyo abandi bose bagira, kuko mwebwe bwira mu micano uti wowe nturu ari we wese. Mubwira uti wowe uri umwuzukuru wa Abrahamu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Ubishoboye rero we ntukwiye gukora ibyo abandi bakora. Ukumva umuntu ariko arabaza ngo mbega ngo abakozi ngo iwanyu ngo bafungura iki? Umwe agaca kubwira ngo babaha ubufu bw'inyange hamwe n'ibiharage, ngo nta n'amavuta ngo ushiramo, nawe ugaca ugenda kuvyaplika, kandi kare we mwahora musangira poisson. Ako ndagomba kukwibutsa, nimba wewe warahezagiwe, Yesu ashimwe cyane, abakozi baba bahora bajya poisson, reka bajye poisson. Yesu ashimwe cyane, kuko we ntukwiye kwidiminuwa par rapport y'ivyo abandi bakora, kuko birashoboka ko abandi bafise ubukene bwo mu mutima igihe wewe wahezagiwe kandi Imana yakugiriye neza. Yesu ashimwe cyane. Icifuzo c'Imana nuko mu mugisha wawe habaho abandi baba beneficiaire b'ivyo Imana yaguhezagiye. Muriko muranyivaga abantu b'Imana. Abakristo muri no myaka bari mu bantu nibaza ko bashobora guhindura ibintu bike mu gihugu, kuko badafise ivyimviro bihindutse. Iki nico cashitse mu gihe ca Amosi. Vuga uti Amosi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Mu gihe ca Amosi, bavangira nk'ime ya Kristo. Amosi canke Amosi. Uko uravyumva? Mu gihe ca Amosi Israeli bari prospere, bari bafise abamiliyoneri. Namwebwe muri mwebwe ndazi ko ari abantu Imana izohezagira, muzoba prospere, muzoba abamiliyoneri, murahari ngaha. Naho muvuga ngo amen, mwibuke guhemba neza. Yesu ashimwe cyane. Muze murabifatanya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Sasa rero muri iki gihe
hatangura kuba injustice, abantu bagafatwa nabi, abantu bagafatwa nabi, habaho injustice iteye ubwoba muri Israeli gushika naho Imana ivuga ngo iki gihugu ngira ndagisambure. Nabahaye umugisha, ariko raba abari faible muri mwebwe muriko murabahohotera, ahubwo muriko murabahanda encore plus faible. Mu gihugu haje umutima wa injustice. Mu gihe ca Amosi igihugu cari kirimwo igiturire cinshi, mu gihe ca Amosi igihugu carimwo ugwanko, igihugu carimwo idolatrie, abantu bari batanguye kwaspira ku bundi buzima butumvira Imana kuko basirimutse. Kandi je mumbabarire gukunda kuvuga ibi bintu, je sinzi gitumi abantu basirimuka bagwa. Ucubona yuko burya ibintu byinshi mu gisirimu biri inspire n'abadayimoni vre. Nico gituma ubona umuntu ko atera imbere agenda aba mubi kandi yari afise Imana, ariko baza kuraba why nuko ivyitwa iterambere bidutwara ahantu tuza kwisanga turiko tubaho ubuzima tutari dukwiye kubaho. Ikinco cako kiraba mu gihe ca Amosi. Ariko umviriza Imana ingendije kuvuga. Imana iciza muri verset 14 umviriza, harageze ahantu corruption, injustice yinjira muri Beteli. Abakozi b'Imana, abaprofete muri ico gihe batangura kuba abantu bari corrompi, batangura kuba abantu basasira injustice, batangura kuba abantu bakonekta n'abantu bari injuste, nabo bakaba renforcer, bakabaha ibibanza. Beteli, ikibanza ca culte personnel, ikibanza ca culte y'Imana nzima, Beteli hatangura kuba ikibanza ca idolatrie. Mbe mwari mubizi yuko ama eglise yacu ashobora gucika ibibanza bya idolatrie? Si kubera n'amashengero yubatse cyangwa gute, ariko adashobora kuba dépourvu de la présence de Dieu. Tugomba kuveya mu gihe cyose Imana izogenda iduteza imbere, tugomba kuveya nk'ishengero rya Kristo muri rusangi mu Burundi. Uko Imana izokiza igihugu tukagira abakristo bari prospere, ishengero rigomba kuba maso muri prosperité nationale, ishengero rikaba le garant, cyangwa ishengero rikaba haleluya urufatiro rw'umutima w'Imana kugira ngo muri prosperité, kuko mwari mubizi abantu bari prospere baterwa n'ikintu bita kaboregwe. Akaboregwe sinzoga umuntu anywa gusa, ariko akaboregwe n'igihe wumva ko ushakura Dubai ku mugoroba ugaruke ejo mu gatondo, ushakuragira iki kintu, ushakuragura ivyo utari kugura, ushakurereka abantu kuri capable. N'igihe abantu baja muri extravagance, abantu bakaja mu ma excès n'ama consommation, n'igihe abantu baja muri competition y'ivyo bafise n'ivyo abandi badafise kugira ngo barushanywe, igihe abantu bazoba bari muri prosperité bakaba baborewe ibintu. Haleluya! Imana yashaka yuko le prophète de la nation mu gihugu ishengero ibeteri, Imana yashaka yuko ariho hantu abantu basuko kwa amazi akanye akenge kakagaruka, bakibuka ko umugisha isoko ryawo ari Imana, kandi nimbara abanyamugisha bawuhe ko abandi, apana ko baja kuwusesa, ariko bawuhe ko abandi. Ariko ico cimviro ca partage ni mindset y'abantu bafise ubwami bw'Imana. Objero ya Beteli kubaho canke inzu y'Imana kubaho ni kugira ngo mu nzu y'Imana hame hariho ubwenge bw'Imana bugarura ubwenge bw'abantu, igihe ibituboreza vyabaye vyinshi kandi tuborezwa n'umugisha Imana yaduhaye. Imana iravuga ngo ibicaniro vy'Ibeteli ngiye kubimena, ngiye kubomora iyo nzu yanje mwanyubakiye, no kugicanira amahembe ngiye kuyavunagura, iyo nzu ngiye kuyikubita hasi, ngiye kubatwara ndabarungikira igihugu kize kubahana. Kuko igihe cyose Imana agomba guhana Israeli yakoresha ihanga ry'igipagani rikaza rikabakubita rikabashishura. Ariko Imana yavuga ngo imbere yo gushishura igihugu ngiye kubanza gusambura ibicaniro byo mu nzu yanje, ngiye kubanza gusambura Beteli, kuko mu nzu y'Imana harifatanije n'isi tellement ko nuje mu nzu y'Imana ahasanga encouragement mu mafuti, mu gishingo cyo kuhasanga encouragement muri sense Imana ibishakamwo. Beteli namye ndayizigama, Beteli namye ndayihagurukira, Beteli namye ndayigwanirira. None jewe ndi Imana nozigama gute Beteli? Kandi Beteli yacitse ikibanza c'ama abomination, n'ikibanza c'ama excès, n'ikibanza ca corruption na idolatrie, gushika naho abakozi b'Imana bikoronfye bagaha umutima wabo isi, bakarongorana n'ivyimviro vy'isi, bakadivorsa n'icimviro canje jewe Imana. Kandi igihe cyose guhera kuri Abrahamu no kuri Yakobo, igihe cyose nagiye ni manifesta Beteli, kwari kugira ngo Beteli hatanga icimviro c'Imana. None Beteli yo mu gihe ca Mose hacitse ahantu abanyamafuti bumva bari confortable kuko il y a pas de correction.
tugomba kuba maso nk'ishengero, kuko twebwe iyo turiko turakora n'indirimbo zacu baririmbyi, niyo dukompoza ibintu byacu, twe ntitugomba kugira ikintu ngo urabona turi mu myaka yo kugira ibintu biri vendable, quelque chose qui se vend. Twebwe ntidukora ibintu kugira ngo bidandazwe cyangwa ngo n'abapagani babikunde. Twebwe turi ijwi ry'Imana mu gihugu no muri saison kanaka. Ibyacu si ibyo kwatira, kandi ntidukwiye no kugira ibintu bituma abantu bakunda ngaha, kuko objectif si uko abantu bakunda mu nzu y'Imana badakundanye n'inzu. Oya, objectif ni uko abantu, haleluya, baza kubaka, haleluya, Beteli bakayigira uburaro bwabo bw'ibihe bidashira, kugira ngo Imana itange calendrier générationnel. Imana ivugisha abana bacu, Imana ivugisha abuzukuru bacu, Imana ivugisha abuzukuru b'abuzukuru bacu kuri agenda prophétique y'ivyo Imana igomba gukora mu gihugu. Twebwe ntituri abantu badandaza inyishu, ntituri abavandeur b'amasolution, ariko twebwe, haleluya, tuzana iciyumviro c'Imana. Solution zaboneka zitaboneka, kuko twebwe dufise vision ya eternité. Hari ivyo Imana twishura ngaha, ariko hari n'itizo twishura. Hariho abaza gukira ingwara uyu munsi, ariko hariho nabo izo nyine arizo zizobatwara. Ariko naho yo gutwara uzoba mwijuru. Église ntituraba séducteur. Église ntituri muri attraction ya publique na popularité. Haleluya, ntituriko turarondera aba views, ama views, ntituriko turarondera abantu badukunda. Uravyumva, je umbwiye ngo urankunda sindabiteba ko cyane, kuko ejo uzobunyanka, hari ico nzovuga ukanya ngo wowe unkunda kubera hari ico ntarakubarira. Ariko kandi twebwe turi ijwi ry'Imana. Imana yubaka inzu yayo kugira ngo inzu y'Imana ikominike icimviro c'Imana mu gihugu, kuko abantu ntababesha. Iki gihugu kizokira kandi iki gihugu kizoba prospere. Ariko iyo ndabaravye mwebwe abarundi ingene mufise ikirori mukenye, harige muranimba mbega abarundi batunga bazomera gute? Haca nsanga ibara rizogwa. Ariko reka ubutunzi buze nitwavuga ntibuze. Ariko kandi nibwaza wibuke kuzana bawe ibeteje, kuko Imana irabafitiye message. Yesu ashimwe cyane. Imana si Imana y'ibintu, Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana ni Imana, haleluya, niyo nye n'ibintu, irafise message ku ma generation, irafise message. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ninde umvise ico navuze no musi muri kino gitondo? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Imana ihamagara Yakobo kuza kubaka igicaniro. Nawe Imana irikira guhamagara kuza kubaka igicaniro cayo. Namwe Imana ikira bahamagara kuza kubaka inzu yayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abahezagire muri kino kibanza ndashaka duhaguruke dusenge vraiment. Aha Imana irahaduhera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. No munsi mu gitondo namye numva umutima wanje uri kuributsa Satani abantu bose bahezagiriwe aha hantu. Migisha myinshi yabonekeye aha hantu. Abantu bahagarikiye kwiyahura muri kino kibanza bakijemo gucyo gusa. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Abantu bakiriye kugira neza kw'Imana muri kino kibanza, abantu baronkeye ijambo, abantu bakuriye aha. Abantu batwandikira canke bakatubwira ati je hajya narahakuriye, narahigiye gusenga, narahigiye iki kintu. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni objectif, nuko ibintu byose biba mu nzu y'Imana bituma abantu bamenya Imana, basunikirwa ku Mana. Ariko nta na rimwe ngaha uravyumva hari ibintu tutovuga. Amategeko mu isi ariko arahinduka. Amategeko mu isi ariko arahinduka. Aho bariko barabuza abantu b'Imana kuvuga amasuje amwamwe. Aho amategeko ahinduka akaba lobbying mu isi, amakungu akavuga ati hari ibintu bidakwiye kuvugwa mu rusengero. Kubera ko amategeko aza kubuza ishengero kugira ico rivuze, nuko Satani arazi yuko mu ishengero hari hijwi ry'Imana rishiraho urutonde rw'ingene Imana ishaka ibintu. Imana ishimwe twe ngaho iwacu ntibiradushikira, ariko Satani isara yikontrola, birazunguruka bikazunguruka bikazunguruka bikazunguruka. Haleluya. Ariko iri shengero no mu myaka twe tutazoba tukiriho, Yesu nimba ataraza gutora ishengero. Haleluya. Ndasenga Imana ngo hazokwame hari ijwi ry'Imana.
hazokwame hari iciyumviro c'Imana, hazokwame hakominika umutima w'Imana. Haleluya, kuko projet y'Imana idashobora kudandazwa peu importe kubw'indi raison iyo ariyo yose. Haleluya, haleluya, haleluya. Numva no kongere kwiki kintu, projet yo kubaka eglise ya Life Center muri kino kibanza tuzoyita projet, tuzoyita Bethel. Ni projet Bethel, aho tugomba kwameliyo, aho tugomba ivyo tuzokubaka byose biza gukontribuwa kuri encadrement no gukuza abantu no kugira gute no kugaburira abantu no gukomunika iciyumviro c'Imana. Igihe tuzoba dutangira inyubako, nimba tuzokora envelope, nimba tuzokrea konte tukayita Beteli, ariko kandi aha hantu kuko Imana yahatugiriye neza, hakujya yabwiye Yakobo ati garuka ugende unyubakira inzu, kuraho rujya rubuye ndagomba unyubakire inzu. Rujya rubuye n'ikimenyetso ko ndagomba unyubakire inzu. Yesu ashimwe cyane. Nuru rubuye rwaratwugamitse naho twanyagiwe, ariko rwaratwugamitse kandi twarasenze imyaka 18. Yesu ashimwe cyane. Ariko ahantu Imana iduhaye opportunité kuba dufise ikibanza cacu. Haleluya, ndashaka tugende muri projet Bethel, aho tuzotanga uburyo bwacu tuvuga ngo Mana turagomba kukubakira inzu. Yesu ashimwe cyane. Nabubaka amahoteli barubaka akaba meza, nabubaka amaboîte de nuit barubaka akaba meza, nimba bo bubaka bikaba vyiza ntihagire ubikritika. Natwe turagomba kubaka inzu ihesha icubahira Imana nziza, aho tuzovuga ngo iyi ni inzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntiruzoba arurubuye ariko azoba ari ingoro y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Vukuti Beteli, inzu y'Imana. Ariko ndangize mvuga ngo Yakobo amaze kubaka Beteli, aca aravuga ngo ntihacitwa Beteli. Kera hitwa Ruzi, aca hita Beteli. Akaca avuga ngo ntihacitwa rero Beteli, niwe yari hahaye. Aca avuga ngo ndahise El Betel, le Dieu de la maison de Dieu. Le Dieu de la maison de Dieu. Imana y'inzu y'Imana. Kare yari inzu y'Imana, akaca avuga ati ni n'Imana y'iyo nzu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni Imana haleluya. Ni Imana y'inzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko yari hejeje konoha ico yamusezerane n'ico yakoze, igisagara aragihindura, aho hantu ahita gutyo. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ati ni El Betel. Ville yagumye yitwa Beteli, ariko inzu y'Imana yise El Betel. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nimba hari ijambo Imana yaguhereye ngaha, nimba hari ikintu na kimwe wibuka Imana yagukoreye muri kino kibanza, ndashaka kudugisha amaboko yavuga ati Imana ndagushimiye ko kijya kintu wagikoze. Ujya munsi naje ndushe ndaronka encouragement, ujya munsi naje mbabaye ndabwirwa ijambo, ujya munsi naje ngwaye ndakira, ujya munsi naje ndihebuye ndaremesherezwa aha hantu. Mana kuri uyu munsi muri kino gitondo turangiza igikorane cacu, ndagushimiye ibikorwa bikomeye wakoreye muri ino nzu yawe hano hantu. Wowe uri Imana y'inzu yawe, uri Imana imanifesta y'abantu bahuye bagakorana. Mana wowe uri Imana iba muri adresse ukigaragariza ahantu. Hari imisozi yabaye monumentale, hari imisozi yabaye ikomeye kubera manifestation zahabereye, ariko muri iyo misozi, umusozi wiruta yose ni Kalvari, aho Yesu we watanze ubuzima bwawe kugira ngo twe dukire. Mana hari ibibanza biba ibibanza ntibagiranwa mu buzima bw'abantu. Yakobo na Abrahamu, Beteli yabaye ikibanza kidasanzwe, ariko natwe guno musaba muri Life Center kini kibanza kidasanzwe ku buzima bwacu, kuko bamwe twarahakirijwe, ahandi twaharonkeye ibibonda, ahandi twaharonkeye ubuzi, ahandi twaharonkeye amajambo, ahandi twarahakuriye, ahandi twahamenyeye kuba mu ijambo, ahandi twaharonkeye abagenzi, abandi twaharonkeye umuryango, abandi twaharonkeye amajambo turemesha, turahakunda tukahaza, kuko Mana igihe cyose twakoranye uri manifesta. Abashitsi baraje ahantu barahezagirirwa, n'abari kuri live baraharaba bari kure bakahezagirirwa bari kuri distance, kuko Mana wadukoranije hano hantu uratwegeranya tuvuye mu makartier atandukanye, turi mu mageneration y'imyaka itandukanye, uduhuza muri kino kibanza kugira ngo wubake umutima yacu, wubake imibiri yacu. Mana nkuko wagiriye neza Yakobo, ukamugira neza Beteli, ukongera ukamutumira Beteli, nande ndakweretsa aba bantu twakoranye, nimba warabagiriye neza bari ahantu, subira Mana bagirire neza, subira Mana bagenderere, baha amazina muri kino kibanza, bugurire ama business muri kino kibanza, bahera amasezerano mashasha muri kino kibanza, kuko uri Imana idakora rimwe ngo ibivemo, ariko urashishikara. Natwe Mana turi hano, turakwiye, turiyemeje, turafashe ingingo yo
kudukorera, yo kudakomprometa, yo kutaba injuste, yo kutifatikanya n'ibigirwamana no kutakomprometa n'isi, ariko turagomba gushishikara kuba la voix qui parle, Seigneur Jésus, dans le désert. Turagomba kuba la voix qui communique le cœur de Dieu. Mana ndasenze ngo Mana, umugambi wo guhenura Beteli mu gihe ca Mose ntuzudushike ko ngaha, ariko uzovuge ngo ijya nzu nzoyubaka, ijya nzu nzoyubaka, kuko Mana tuba twaguhimbaye kandi ibikorwa byacu byaguhimbaye. Mana dukoreshe muri iyi generation, abana bacu bamenye ibyawe, abuzukuruza bacu n'abuzukuru bamenye ibyawe. Mana dukoreshe kugira ngo dukominike umutima w'amageneration, parce que tu es un Dieu de génération. Uri Imana itavugana na Yakobo gusa, uri Imana ishaka uruvyaro, uri Imana ishaka umuryango wose. Mana uri Imana utavugana n'aba barundi bari ngaha gusa, ariko uri Imana ushaka kino gihugu cacu. Fata iki gihugu Mana, fata iki gihugu ukoresheje kuri aba Mana, bagire kuba exemplaire Mana, bacika ijwi ryawe. Reka abana bazovyara, reka abuzukuru babo Mana baze babakominike umutima wawe. Reka habeho heritage spirituel nkuko Beteli yamyiranga heritage spirituel. Reka Mana aba bantu bagire heritage spirituel. Hallelujah, hallelujah, amen, amen, amen. Ndavuze ngo uruzi rw'Imana rushishikare gutemba kuri wewe, rukurengane rutembe mu bana bawe, rubarengane ruze rukorokere mu buzukuruza bawe, baze bavuge ngo arrière grand-mère wacu yakunda Yesu, arrière grand-père wacu yakunda Yesu. Yesu ashimwe cyane. Iyo niyo heritage ndabipfurije. Haleluya. Na izi sigaye zirahera zikagenda. Imana yarabonye ko Yakobo afise heritage yo gutanga, ariko yambwira ati subira Beteli, kuko sishaka kuha abana inka n'intama, ndagomba kuha abana umugabane spirituel. That's why you need to build, hallelujah, Bethel, hallelujah, for me and for generations. Yes, ashimwe cyane. Imana ibagirire neza. Uhoraho abarabegize, uhoraho abakomeze, uhoraho abashigikire. Hallelujah.